bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe na cyane ni ibiganiro turiko turabategurira muri ino minsi aho muri ya numero yaho Minani Felicien Nsengiyumva Marshal Femido Jaba azoba aramutse ahimbaza imyaka 50 aho nawe ni kwigenekerezo rya 18 Nyakanga uyu mwaka turimo muri ubwo rukurikiraniro rw'ibiganiro turiko turabategurira tubashikiriza ku munsi ni ibiganiro vyaho tugendera bamwe mu bashoboye kugendana na Minani Felicien Nsengiyumva benshi mwita Marshal Femido Jaba nabo bagaheza bakatubwira ukuntu bamenyanye ukuntu bagendanye ivyo basangiye ubona ko bashobora gusangira byinshi habaye ivyigwa cyangwa bagasangira ibikorwa bitandukanye ni muri rugero rero uno munsi naho twabateguriye uwundi umuvukanyi wiwe bagendanye nawe uno munsi araheza azi kutubwira ukuntu bamenyanye eka n'ivyo bagiye barakorana bitandukanye gushika uno munsi iyo umuntu rero afite imyaka 50 si ikintu coroshe aba yagendanye na benshi aba yabonanye na benshi eka aba yakoranye n'abantu batandukanye niyo numero rero turiko turabategurira bino biganiro kugira ngo kwigenekerezo rya 18 Nyakanga uyu mwaka turimo muzokwitabire urubanza rwa yubile y'imyaka 50 muzi uyu muntu tugiye kuraba cyangwa twitabiriye urubanza rwiwe ninde yamaze iki mu buzima bwiwe yamara iki igihugu ivyo vyose ni mu kanya rero tuzafatira kumwe n'umutumire wacu. Bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza turasubira kubaha kandi ikaze muri kino kiganiro cacu nkuko nabamenyesheje rero nabibabwiye yuko no munsi twagendeye umwe mu bavukanyi ba Felicien Minani Nsengiyumva benshi twita Marshal Femido Jaba araheza aze kutuyagira muri kino kiganiro ukuntu bamenyanye eka n'ingene bashoboye kubandanya ubugenzi bwabo gushika uno munsi. Ni muri ako kanya rero turi kumwe n'umutumire wacu muri kino kiganiro reka tumuhe akanya yidondore turabamukije twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro muri kino gigo kandi munidondore. Jewe banyita Natorewe umugenzi Felicien Minani Nsengiyumva tuzinanye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo inani n'indwi. Tuzinanye rero twahuriye ku ishure ryitwa Inde aho bari batungitse kwigaho mu mwaka w'indwi D. Aho rero twahuriye ku ishure tuje tuva mu mihingo itandukanye aho abana bahejeje gutora ikibazo cy'igihugu national bagaca babunguriza kwiga ku ishure ryitwa Inde. Aho rero muhabura muvuye mu mihingo myinshi abantu bavuye mu bitandukanye byinshi rero icyo nzi ni uko icyo gihe umwana akijya mu ishuri y'umwaka w'indwi nayo nagiye ni muto cyane Felicien Minani nawe yari ameze nk'ukuze gatoyi ku ishuri twigaho yasa n'ubuzi byinshi kurusumbya mu gihagararo no mu kumenya ibintu by'ubuzima. Rero iyo abantu bafise imyaka itandukanye no mu gusumbasumbane niho abantu bagerageza gukoresha ikirenge cyangwa kwereka abandi yuko bafise icyo babasumbije. Icyatangaje rero kuri Minani Felicien ni uko yamwitayeho jewe niko bwite ikiwanje ndetse n'abo twigana afise iyo ngabirano y'ukwicisha kugira kwifata buto akangana nabo bari kumwe mu ishure hama tugafashanya muri ibyo byose abanyeshuri bashobora gusangira. Hama rero kubera umuntu muto bwanje nari mfise n'imbaga nifise imbaga nto nawe akaba afise arasa n'ufise igihagararo gifatika. Rero mu
inigirwa mu bwinjizo kunyuzura rero isi y'umunani yarabereye ubukari bidasanzwe icyo gihe rero yarameze nk'uruhome iruhande yanjye ntankingira igihe rero baje kubera bamuhohotera icyo gihe umumena ariko aramuhohotera imigirwa n'uwitangwa mu bushasha nubwo batangagomba kumuhohotera byose umugabo yarasa n'uwingira nkaca ku mugongo wiwe kugira ngo sinabigire nabi hama rero turakura turaja mu yindi umunani aho turaca tuja rero mwirerero mu ndaro y'interana rero aho ico gihe naho umuntu mushasha muri interana ahura n'ibindi bibazo ikibazo ca mbere nicerekeye wiyo wiyo rero ahantu muhurira kuva iyindi gushika abaheza bamenye ico gihe bahereza muri normale bahereza kwiga twahurira dufise turabana benshi hama rero umuntu adafise inguvu ntiyarya umuntu adafise inguvu rero felisi yategerezwa kurya abandi yategerezwa kuyobora ibyiwe n'iby'iwanje kugira ngo njyewe rero yasa n'uwamfashe abandi kugira ngo yinywere ategerezwa kubega ubumenyi bwiwe rero ico nobura yuko yabereye imfura gusubira n'umunsi ico ndacakimubwira kamba rero tugeze iruhande naho ivyigwa rero mu gaciwe rero ibyo mw'ishure bitangwa rero mw'ishure kwerekana canke gusigurana babona yuko yitaho utatanguye uburyo umwarimu yagiye yatashe yarasigara mw'ishure akamufasha kugira ngo twese tuje ku rwego rwiwe ivyo rero hari akazi ahemberwa ndabikorana n'umutima mwiza gushimangira rero agatima keza kiwe kamuranze kuva namumenye turetse ako gatima ka kibyeyi yari asanganye kumukingira n'umukingira udashoboye canke kumwifera yari afise niyonganira no gushaka gusangikanya umuntu afise kugira ngo ntabwikunze rero turashika muri icumi aho baheze bakamutandukanya ejo naciye mwanyanya muri ishure nawe acagagana kuri jeto mugabo twagumye turera kontakte nawe kamaze amakuru ikindi naco c'umuvukano usangiye udasanzwe na Felisi nuko ntivyagarukiye mw'ishure gusa Felisi rero twarahagumye anyitaho turashika no mu bugenzi bw'umuryango uburyo hano iwacu bagiye kubaguza n'iwabo none baraza kubatwanya inkaba ubucuti budasanzwe hari gushika kuri uyu munsi uburyo rero ni umugenzi umuvandimwe wanje by'ukuri ivyo nivyo bivuga ego Felicien ni umugenzi akongera kandi akaba n'umuvandimwe wa Willy Gatore aho bahuriye kuri ene Ngagara yitwa muri kino gihe ariko kera ryitwa Lycée Ngagara hari mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi bose batanguye mu mwaka w'indwi urumva ko byari igihe kitoroshe kuko dukurikiranyije wiga tubwiye bahuye mu bihe bitoroshe cyane cyane bariko barahabwa ubwinjizo ego uno munsi muvukana na Felicien Minani Nsengiyumva mbere n'imiryango yaragenderaniye tugihagaze mu mubano uri hagati yawe nawe kuva mu mwaka w'indwi gushika mutandukane agiye kwiga kuri jeto uretse ubuzima bwo mu ishuri harabaho ibiruhuko canke abanyeshuri bari mu ndaro bagasohoka bakagenderanira muri ico gihe niki wibuka mwakunda guca mukora iyo muronse akanya nkamwe urakoze kunyibutsa ndibuka yuko Felicien Minani umukinnyi w'umupira yakina cane cane ibigori yari umusambi sinabona
yakina mw'igori yari umunyegori yego ndamuzi yuko amusakanya yaciye gukina umupira cyane cyane muri ico gice c'ubugori ubwo rero tumaze kuja tutari mw'ishuri aca tuja kurorera umupira aho bari turamukoresha hama kandi ntibagiye kumenyesha nuko no mu bindi byaranze seminari nuko kuja kuramukanya ibara baba bafise uburyo yisumbuye abandi barumva babicuye mugabo yari afise ingabire yo gusaka nibuka yuko yafata abanyeshuri bose bo mw'ishuri tukaja gutemberera iwabo hariya haruguru mu Kamenge haruguru mu Gasenyi mu Gisenyi haruguru uburenganzira ari iwabo kw'ikariyeri tugenda rero tugasanga babazi imbere akabagira ishuri ryose agacunga ubugari akagabura ishuri ryose tukaba turiko turabigana tubamuti nuzusubira kudutumira yamusubira umutima mwiza yarafise gusangika simbize ko bari bafise uburyo gusumbuza abantu kuko bari bafise umutima wo gusangika ico naco nyene nico gushimangira hama rero ikiruhuko Felicien Minani yari afise ingabirano zidasanzwe nuko twebwe mu kiruhuko barajya tukaryama kubera atanga kwandika indirimbo rero yatangiye kuririmba yari n'umuporoti sinzi uko ubuye akibandanya mugabo acungiye mu nzira bw'amuporoti mu migirwa yabo rero kw'ishure kuri Ebe bari bafise ahantu mw'ishure basengera rero bamabona yuko ariko arandika indirimbo niyo yakompoza indirimbo neza kubera amasengero ico naco nyene ndakibukaho nuko hejuru y'ibyo akaba agashaka no gusohora indirimbo sinzi ko utahura ico gihe 1889 umunyeshuri yiga muri cycle inférieur yiyumviye kuja gusohora indirimbo cyane ibintu bidasanzwe kuko bisaba uburyo bisaba umwanya n'icyo gihe amasitudiyo ntiyari bwazwi nko muri ino minsi umengo hari studio imwe gusa kandi niyo bari mu kiranganji bw'imico n'akaranga kugaruka inyuma y'imico n'akaranga ariko byari byoroshye kubona umuntu w'umunyeshuri rero yiyumvira ibintu byinshi akifatikanya n'ibyigwa n'ubundi buzima busanzwe akigenda n'uburyo gusohora indirimbo nk'uko bisanzwe ego turavuye mu buzima bwo ku ishuri na cyane cyane aho mwatandukaniye mu mwaka w'icumi ajya kuri jeto nawe ukibananiriza ahandi muri icyo gihe imigenderanire yagumye gute yagumye kuko yabura cyangwa harabayeho umwe gukena uwundi byagenze gute aho rero ntabwo kumwe imigenderanire y'abantu imihamagarire mu gukura ikaja ku bundi rwego niba mukiye bwa bugenzi bwigana bwitwa rusange bufatire urwego rw'ishuri gusa aho haciye hajaho ubugenzi bw'imiryango twabananije imiryango nuko bafelisiye kuri iwacu bazanye imigenderanire ihuka n'ikigo rero felisiye avuye igitega yaraza kugira ngo sinagenda kugaruramutsa ahantu kw'ikariyeri aho turabona ko twagiye bose n'inyamakuru y'ubundi ego gushika uno munsi dufatiye mu kiri ku ishuri gushika uno munsi umubano wifashe gute imigenderanire wifashe gute umwe ari mu Burundi uwundi ari hanze bigomba gusa n'icyo gihe umwe yari kuri iri shuri undi ari mu yindi ntara ubu ho byifashe gute rero mu rwego rwo tumaze gusa isumbuye yaragiye mu buzima twubatse imiryango ubuhanga nuko arafise imishinga n'ubwo bamaze kwakira ukamenya ukamenya ibyo urimo ukamenya ibyo uri kugenda neza uramenye imishinga ciwe kitigeze gisaza urabona yuko bifise inyota yo kwitaho ubundi kiretse gusa yuko ubundi asigaye guteza ibintu gusa ico gihe ubuzima bwiwe bwaratuma
ego mu gihe mwari ku ishuri warabona ko afise iciyumviro cyo gusohora indirimbo mu gihe nk'ihenze gato muri ku ishuri byaboneka ko arasa n'umuntu akijijwe mugabo gace ashaka kwifatanya n'indirimbo umaze kumva asohoye indirimbo mu gihe wari usanzwe uzi ko iyo ndoto ayifise wavyakiriye gute mukagereranyije nuko ico gihe yandika indirimbo zijanye n'ijijwe ry'Imana ubwinge indirimbo asohora zikiri cane zizigihengamye cane rwose uvyerekeje mu by'Imana ubundi asa n'ukora ubujanye n'ubuzima bw'umuntu bw'igihugu asa n'uwatandukanye gatoya n'ibyo yahereyemo bivanye n'ukuntu abyiyumvamo cyangwa ukuntu gushaka mugabo rero mbonye asoma indirimbo nyine muri televiziyo byaragaragaza ko ntawo kwiyumviye yuko umunyeshuri yosoma indirimbo ari mu rungano rwa mbere rw'abanyeshuri batari gusoma indirimbo zigaca mu masitidiyo kuko muri iyo myaka yahera abacuraranzi bari bafise ukuntu banabaye kurenga ntabwo rero ubuzima ubundi atari gucuraranga gusa bize rero umunyeshuri acuraranga akongera akitaba ibyigwa yatangaje niba rero ubona ibitangaza na gato kubona yuko yamye ariyo shaka ryiwe ryo gucuraranga icyo gihe cyo muri icyo kirangaje ko nari ubuzima bw'igifundi ni bwiza umuhamagaro wa mbere wo kumenya gucuraranga biravugwa yuko yamye ari umuntu anakunda cyane iby'indimi haba mu gifaransa cyane muri ibyo byigwa byose byaza cyane bihagaze ku bijyanye n'ururimi amaze kuja muri Jito ukaraba n'iyunganirano yoba n'uko kuntu yari yitayeho bijyanye n'indimi umwe mu bavukanyi biwe bagenda nabo cyane bari bicaranye ku ntebe y'ishuri ko hari unoba vyakiriye ko agiye mu gifundi vyaboneka cyane ko akunda ibijyanye n'indimi by'apengo rero umugabo yagerageje kwibuka mu ishuri amanota yarafise menshi ufatiye mu by'ibiharuro cyangwa mu by'indimi uba warabona yuko umucuranzi ategerezwa kuzokurikirana ibyigwa by'indimi rero agiye mu by'igifundi nibajije yuko bishobora kuba bivanye nuko iby'amaorientation kuva bamusaba ngo ugere uhitemo imice itatu batora siyanse leta n'ikindi cyane bazitora igifundi hamwe n'ibindi byaranagaje cyane kuko nareze yuko ari umuntu aza gukurikirana iby'indimi hama akavamo icyo yifuza kuzoba mu gace cyane kirabisha ibintu by'ucuranga kuko byaranagaje mbonye akora iby'igifundi akabona igishobora atandukanye aho umuntu ari umuntu mugenzi yego akabanira gukora icyo yari yatekereje yego ati igikuru n'ishaka reka duhagarare ku bijyanye nabyo n'ubutumwa bw'indirimbo atanga n'ubutumwa atanga mu ndirimbo ubwakira gute indirimbo nyinshi asohora ari zijyanye n'urukundo ibyo rero bimuhesha iteka asanga umutima wakoze ibyo nabizi kandi nabo bagiye bavugana bose bishimira intahe kuko umutima w'igishika n'umutima w'urukundo arawufise si nawe gusa nabo bavukana n'ababyeyi biwe n'ababonye umutima w'urukundo icyo ni ikintu cyane hama ibindi bindi avuga mu ndirimbo ziwe zitandukanye ntibintangaje cyane kuko abacuranzi bakora ku buzima butandukanye bw'igihugu hariho uririmba avuga
c'amafaranga n'uririmba ivyo ndirimbo canke n'uririmba indirimbo bamuhaye mugabo cane cane muri baraba indirimbo nziza ziraharangiza zigashimangira zikomeza umufuko ivyo navyo ndabona ko ibinga bisa n'ubutane n'indirimbo icane ico bivamo. Ego mu kurangiza ikirango cacu agiye guhimbaza kugenekerezo rya 18 Nyakanga uyu mwaka turimo azohimbaza imyaka 50 isabukuru imyaka 50 y'amavuko yiwe. Ni ubuhe butumwa canke iki umwifuriza? Mbere na mbere ndaryohewe ko nabambaye bwa mbere bamwifurije isabukuru nziza. Iyo sabukuru nziza rero kuri we no ku muryango wiwe kugira ngo bimuheshe iteka itume inyuma inamuhezanira imyaka yindi imuteguriye inzu. Ndamwifurije kuramba kuranirwa gukurana no gusazana umutima urukundo n'igishika by'abanyarwanda. Ibisigaye nabyo ibyo namwifuriza nzomurongera turi babiri. Nuko abakozi ba radio televiziyo Uburundi Bwiza twari turi kumwe na Willy Gatore, akaba rero ari umuvukanyi nk'uko mwabyumvise muri kino kiganiro cyacu, umuvukanyi wa Felicien Minani Nsengiyumva, tumwita Marisha Femido Jaba, aho rero yariko aratuyagirana cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima babanye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani n'indwi bahuriye kuri lycée Ngagara ahitwa Ene uno munsi. Mwumvise rero ubuzima bagiye babamo, reka mwumvise n'ingene imiryango bashoboye kuvukana, imiryango iranywana gushika uno munsi, akaba ari umuvukanyi wiwe, imiryango yabo rero ikaba ikigenderanira. Reka mwumvise byinshi cyane mu byamutangaje, reka biturutse ku kuntu yamubona ku ishuri n'uno munsi, reka mwumvise kandi n'icyo yamwifurije. Nuko rero mwebwe rero muriko murakurikirana kino kiganiro, tubasabe kugira subscribe aho munsi kuri chaîne yacu ya YouTube, reka kandi no kugira j'aime canke like. Biri tubakengurukire kuri uyu mwanya mwafashe, twabasanze ku kazi mwahagaritse udukorwa mugo kugira ngo mushobore kutuyagira ku bijyanye n'ubuzima bw'abanyemo n'umuvukanyi wanyu. Turabakengurukiye. Nuko rero dushimire n'amahirwe mwese muriko murakurikirana kino kiyago, tubabwira tuti guma hafi ya chaîne yanyu, ibiganiro tubandanya tubashikiriza bibashika ku nyota biracaza. Ciao, bye bye.